tuze guhurira muri uyu mugazi ntari ibisuko SUHAILA, why are you here? SUHAILA, uri gukora iki hano? Ushaka kutugwaza umutima, twahangayitse turiko turakurondera. Ni iki wahuye nacho? SUHAILA, ndakeneye kumenya abavyeyi bawe ko barahangayika kubera wewe, kubera ibintu nk'ibi. Ufise ikihe kibazo SUHAILA? Manje sinzi ikintu canzanye ngaha. None SUHAILA, ndakeneye kumenya ibi bintu kenshi bikunze gushika iyo habaye situation imeze gute? Jebi. Kenshi nije mu rukundo, ibi bintu birashikira. Undi rero Vira, ikintu ushaka kumenya, urazi yuko haciye misi 3 utanze inkwano. Yes. Kandi inkwano zawe twarazakiriye kandi zimeze neza. Nshaka kumenya urubanza ruzoba ryari, kuko hariho abantu usanga kenshi na kenshi ibintu bikunda gucunga mu Burundi. Sinzi n'ahandi sinzi. Umusore atanga inkwano akisiga gahunda yigira mu byiwe umwaka imyaka. Nshaka kumenya umunsi kugira ngira ababanye n'abagenzi n'abajyango biwanje umunsi w'urubanza. Wombwira umunsi. So kambere na mbere ndashimye kwanza kuba mwashoboye kunyakira, kuko umukobwa wanyu by'ukuri naramukunze. Icyo kintu ndakibashimiye kuba mwaremeye no gufata inkwano zanjye. So ikibazo rero umbajije ni inyishu nuko byose nshaka ibintu byo gutebya. Kuko twe hari iwacu state ibintu biba mwanya muto. Kuko twiruka n'umwanya. Time is money. Do you understand? Yeah, time is money. Rero nashaka kuvuga yuko nitwagira mariage, marriage, wedding day. Do you understand wedding day? Yeah, nitwagira wedding day. Ni misi mikiye nko mu kwezi kubuza nyene nzoca ndamutwara. Gusa wedding day ntimugire ikibazo, umunsi wa wedding day mushobora kuvuga namwe. I'm ready. Okay, amasaha urabona gute umukwe wacu ndamubajije ico kibaza kugira ntumwe tubitse inkwano, tubitse n'umukobwa. Cyo tuma nashimye kumbaza ico kibazo kugira twicare tuzi umunsi w'urubanza, kugira tugire ababanyi n'abagenzi n'abajyango bacu kugira dufashanye urubanza. Urazi yuko urubanza utavuga umuntu. Jeni baza iyo nisho atanze yuko ushaka kumara kwezi kumwe. Jendi baza yuko tuzoba twamaze kwitegura ko si ibintu birebire. Uburyo turabufize bwo kwitegura. Jeni baza ko tuzoba tweje kuvyitegurira, twatweje kugira umuryango n'abagenzi. Uko ibona? Jeni ko ndabibona mu numego ntakivyishe. Kibazo batangorana. Hanyuma ikiti naco Vira.
urubanza ruheze muzogenda mujaye n'umugore wawe azosigara cyo bimeze gute? Yeah, of course tugomba kujana kuko naji no kubwiwe you know naji no kubwiwe kuko mva n'ibintu nyene byari bimaze nivyo byari bindagishinga. Yeah, I'm so sorry cause Kirundi naramaze kwibagira gato mugabo urumva ko ngomba ngo ngaruka mu Kirundi ntangorane turaho naho vuga ico genda gutabura kuko nagiye hajya bugenda genda habaye c'imyaka 3. Yeah, muri ya opposite of Atlanta hepfo yaho gato genda habaye higa upside ya waterfront. Urabona nkarimo ni magucya ndende hajye nyine ngira wanje ndamusarumu murabe neza muri Amerika naho muri ko muragana mbona yashitse SUHAILA. Kwanza ngo umugore wawe yaje. Baby kimya. Nani baby wako? I love you. Kuna nini hapa? Nauliza swali, kuna nini? Ibara lako. Wait. Toka nje nimesema. I don't understand. Nasema hivi, sasa hivi toka nje. Toka nje. Toka nje. Toka. I don't understand. Joni biki SUHAILA. Unielewi? I don't understand. Unielewi? Nimesema toka nje. Baby, au umechanga. Nani baby wako? Ndagukunda natanze inkwano. SUHAILA. Ibyo ni biki SUHAILA natanze inkwano. Nimesema toka nje ya nyumba yetu. Au uelewi? Baby, I love you. Toka nje. Toka nje. Moase. Nimeshawaambia sitaki kuolewa. Mimi ni mwanaume. Mko wacha roho. Tala vipi na mwanaume wenzangu? Wabonye kumurungika muri Tanzania yacha zanyu. Isaka akasaka mara Turaryambaye. Mukamara cukurongogwa. Sitaki mtu yeyote ambaye atakuja kunioa. Mimi ni mwanaume. SUHAILA. Kuva ryari SUHAILA? SUHAILA uri umuhungu. Mama SUHAILA. Cyangeza. Wacu. Yakazwe na bike bishatsi. Yiruka abanyamerika bagira ibintu bitandukanye n'iby'abandi. Yeshe se biba byamukanze ko Papa SUHAILA. Ahongeza ndumva ko je bishije umutwe. Nukuri ibara riragwinya mutere tuzoca mu ibarabara ryo kwande. None Mama SUHAILA kindi naco. Urabona yuko umukobwa wacu ananiranye. Nta wuzi ibibazo afise. None burya umunyamerika ntavaye aza kwaka impano ziwe. None wowe kuvyumva neza na neza urumva yuko amahera yacu ari kutumye canke ari nka wewe urabona yuko yokwemera ibintu kwanza ubona kinamwemeye umukobwa ameze nk'uyo mujana he ndiko twe twarayakoresheje mu bice birenda gute dutegereza kuri uburyo bwo kuyarondera nta wundi tuyamusubitse nta wundi muti mugazo duhikiringo bivanye nuko natwe ari imvo zitaduvuye uko biri kose jewe turategereza gukurikirana tumenye iki kibazo rana ko nikigiye kutworohera jewe birandenze nta wuzi ikibazo SUHAILA wacu afise ariko jewe hariho icyumviro niyumviye je nagomba mpave mvugana na SUHAILA ndamubaze impamvu yakoze bijyanye. Wazazi wangu, nasikia jana ule mchumba wangu wa Amerika alikuwa hapa. Niambieni, aliongea nini? Sasa mbona mniangalii? Kuna tatizo gani? Ibintu warabikoze wewe wa mukobwa, ibintu warabikoze. Umugabo wawe wamufashe uramwirukana umufata nk'incimbwa yahaze, uramwirukana umufata nko kumengo sumukwe ngaha muri uru rugo. Mama SUHAILA, uyu mukobwa wacu ibintu yarayakoze nukuri kw'Imana. Je mu buzima sinzokwigera ndavyibagira.
nuko gusa ndamukunda yatamukobwa je nkunda kuba ndamufise ari umwe. Suhaila warabinyambitse ibara ibintu wakoze. Mbona siwaelewi mimi? Wewe Vera wewe nyene waraje uramutera umuta hanze kugera iyi saha turi mu yabiri. Sio kweli, mimi sijafanya vitu kama hivyo. Kweli kabisa. Hujafanya kitu? Ndio. Mimi nimefanya nini? Kwanza haya ambao mnanihadisia mimi naona nashangaa. Naona kama mapya kwangu. Ico gutwenza. Inkwano twaraye tishirije. Uya yuri indego nkeka yarashite muri Amerika. Aho wamubonye. Ari muri Amerika waramwirukanye nk'imbwa. Waramwirukanye nk'imbwa waramukanye. Waramwacha uramukwega mucisha mu byango muterera hanze. Hapana. Yaraye yigirenzo rabizoswa kumukuru. Ku bintu waraye ukoze. Sio mimi. Mimi sijafanya chochote. Harundi musa muri iyi nzu. Mama Suhaila. Urabona uyu mukobwa wawe ndamwita igikobwa ndamwita amaso yanjye nzoyashira he. Umviriza nta kiganiro je nkeneye n'umukobwa wawe. Urazi ko yarumwana n'umukobwa nkunda sawa urabizi. Mba namuri gase mba namumize mba namuriye ngira ndababise nta kiyago cyo nkeneye. Mbona aho buca mbika amaso yanje. Mbona siwaelewi. Amaso yanje nzoyabika he Suhaila? Nzoyabika he ku kintu waraye ukoze kirateye n'isoni. Iyo ngeso wajuzanye kwe muri tana ni ingeso bwoko ki? Kwanza ugumuvuga ibiswahili ikirundi wagishize he? Mama, kumbuka nimeenda mdogo sana Tanzania. Nico gituma waje rero wahindutse usigaye uza guhagara hejuru y'abantu nk'umuntu w'umugabo. Mama, mimi sijafanya chochote. Niamini kweli mamangu. Uzoshima ko ataco wakoze. Ubonye Vera usubiye kumubona nta numwe afise kuvugana nawe. Sana unaenda. Okay, urumva sheri. So, kuva mu rukundo je nawe twatanguranye urabona ko tumaze ukwezi kose dukundanye. Rero kiwe nako ndiyumvira yuko cya kintu twishika ko nakubwiye yuko je nawe ushobora kubakana ukaguma. Ndiko nditegura ukuntu mariage twigira ningoga kugira ndakujyana ko kugira tubane. So kubera nabonye yuko ngumye ndakwirengagiza inyegagiza bya mariage yuko hoza n'undi mutipe aruta njewe cyangwa abayabaye basanga arakunwaye ariko byiza no nagira ibintu binyarutsa. Ni kweli nimekuelewa. Mimi nadhani cha kufanya tu tungeharakisha ili tukafanya ndoa. Je nivyo ariko sheri je ndafise ikibazo kuva nje nawe dukundanye. Uku kwezi kuheze dukundanye. Muri misi sigaye njya mukuntu kwera bwa mbere najyama vraiment nkaryama bugaca merewe neza. Ariko muri misi sigaye ndota izo ndoto zitandukanye kandi zikaze. Sheri. Ni kwa juu tu naona unataka kuoa. Unajua mtu ukitaka kuingia ndoa unakutana na mambo mengi sana, ndoto nyingi sana. Ni juu unataka kuoa ndio maana. Ariko sheri urakunda cyane kuyaga Igiswahili vraiment urumva. Igiswahili sinzi kubera ariho warubaze imisi ukiva muri Tanzania uko bimbwiye. Nimekaa siku nyingi sana Tanzania ndio maana. Okay. Nilisahau Kirundi. Ni vyiza rero karero nshire umwete ndabe yuko iyo ico cyumviro mfise yuko twogishikako twatwubaka urumva. Sawa. Kubera nje nawe turabikunda twobana kubera urukundo je nawe dufitanye vraiment kije rashimisha. Muri uyu mwanya rero reka ndabona yuko twamaze kanya kare twicaranye ngatwo turayaga tuyaga ivyerekeye ibyo wani haje. Ariko rero ngende hari umuntu ngiye kuraba kubera namuhaye programme yuko yoshobora kundondera invitation zo kwinvita abantu kubera ndi serious yuko mariage nje nawe twayikora tukabana vraiment kubera ndazi yo mbyari abana vyojyoha. Nafurahi kusikia hivyo.
Poa basi hamna shida. Tutaongea msimu. sana bebe Okay, sawa. reka nihutse kubira ndavyose ndabishire kuri linye kugira tubiheze hanyuma twasubira ndibaza phone ifise amamega ndibaza niyo kwa kundi nyene kwa support kuma twandanye yabo Okay, sheri. ndagusinda kufuriza umunsi mwiza Sawa, bye. sa undamukiriza Karibu tena. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Suhaila, ugomba kumbwira yuko misi yose iyo haje umuntu yifuza kugutwara hategerezwa kuba insolite zuku. Nuko nyene. Anyway, Suhaila, hajya Imana ikintu icyo ari cyo cyose itarashirako umukono wa nyuma. Biragoye yuko icyo kintu gikunda. Kandi iyo Imana ikintu iyo shase ko kitaba gitegerezwa kutaba nkuko nyene uko Imana bayagiteguye. Kuri ubwo rero usikate tamaa. Please. Sawa. Uri kumwe na jewe. Dushira Imana imbere. Nizere yuko ibintu byose bizoshoboka.